Igeze kumva ko Kugira na mariage byahereye. Nararongo. Sa? Farete, yatubwira. Abigize mwibanga? Nentametse. Ubu ntavyo guhombesha ngo muri ko muraje kugira. Ama publicity. Isaac TV. Oh. Amahoro Imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagera Imana ibahezagire cyane. Nundi munezero ugeretse ku wundi gusubira guhura namwe muri wa mwaka w'ibihumbi 2023. Numwaka of course twasavye yuko Imana idufashe bari umwaka w'imihezagiro kuri mwege mudukurikirana ni wacu tubashikiriza ibiganiro bitandukanye. Numwaka dushaka yuko tuzobazanira mu ibintu byinshi nivyo mutabonye muri 2013. Uno musi rero mu kiganiro kidasanzwe ndi kumwe na mama. Je munyemere negeze inyuma agateye kanje inyuma gato ntacyo bitwaye. Tugira uko. Ni sawa. Fanny LAVINE. Fanny LAVINE. Amakuru y'imisi. Umwaka mushasha Fanny. Twese shayiza. Nukuri wavyibushe we. Gusa wavyibushe neza. Ari abantu cyumva ngo wavyibushe akamumenga aciye yumva nabi wavyibushe neza. Manchi. Wabaye ikibaju. Atuhave. Wabaye ikibubu. Ndagukubita. Ngo ibyo tutabanye muri 2013 n'ivyahe. Ivyo mutabonye muri 2013 ni vyinshi we. Ni wiki. 2023 20 Zahirawe 2020 mumbabarire yo Fanny umwana mubi vahiyo ntumbwire ko nishatse kugira abo babiyumviriye ko ko utihenze mve ko wihenze okay nihenze sha 2022 tugiye muri 2023 voilà 2023 rero Imana idufashe bari umwaka w'imihezagiro sivyo Fanny cyane 2022 uri mu bawusoze je neza canke hari utuntu tutara umwaka warangiye ari utuntu tutarashikako bon 2022 navuga ko yaheze neza ariko hari ivyo yaheze nyine ntarashikako yego okay ni hibiki ivyo yaheze ntarashikako ni byinshi ni gisata c'imibano mu gisata c'amasinema mu gisata c'akazi mu gisata c'indoto ega byose biri mu vy'umuntu abakeneye kubisanzwe umuntu yama afise indoto ariko aravizako rero urumva umwaka uheze nawe ukaba wahashitse mu mwaka utangura ntaco wasubira gukora urumva we rero uvuga utsi muri 2013 hari utuntu tukibura 2013 wabatubwira ikintu mwahuriyeyo urumva 2023 2013 mon dieu mumbabarire no kuri sijewe yumvira kana ngo 2013 kuba karabaye 2013 niho natangura Isaac TV wow niyo mpamvu kumvure oya mugura tubeshe ndabeshe 2013 nari nkiri maradi okay so reka ndagushimire ku mwanya wemeye kuduha gura tuyage ya 2023 wa mbere dukoresheje ikiganiro umwaka ikiganiro cya mbere nkoranye n'umutumire so ni byiza Fanny LAVINE arampezagiye quand même obarikiwe sana amen je murabambere dutanguranye mwe dutangwa gukorana ikiganiro ca 2023 wow bakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane twabunye tuvugane twabaramutsa nenda bakumbuye ndayifurije umwaka mwiza wa 2023 Imana izobagirire neza muze mubone iterambere muri vyose kandi muze mugira ama partage menshi ku biganiro vya Isaac ama views yiyongere bana natwe turakeneye ko nibi views byinshi nk'ibyo mu bindi bihugu tukabibona natwe ku ma channel yacu yo mu Burundi ya muze mudushigikire nice kabisa Fanny LAVINE yari yarablotse ibiganiro why no weko narabonye amapost yawe narabonye amajambo yawe uravuga ati jewe ndahagaritse gutanga ibiganiro ku ma réseaux sociaux sinzosubira we na Libati ati tuwe na ibiganiro zosubira kuvuga ku gutanga ibiganiro mutubabarire abafana bati barakoze no ibiganiro kuri Step Media ahubwo sinzi ko televiziyo mufisemo no mitahe uko biri kose ariko ntacyo uri gusupportinga abana b'igihugu ni gute ni kubera iki mwari mwahisemo guhagarika ibiganiro kubera ariko uwabivuze ninde mwese we na Libati
je navuze ribati cyarasubiramo cyangwa ribati yavuze nani nce ndasubiramo ribati yaravuze nawe urashikira sha urabeshe breve urabeshe ntabyo twigeze tuvuga ahubwo gusa cyo kiriya gihe abanyandikira inbox bansaba ibiganiro navuga ati nta biganiro mu iminsi ndiko ndakora kubera ko wasanga bose bari bakeneye kwijya nkuru yari kiravugwa ataco yari kirafasha societe cyo ituma ntatanze ibiganiro sino je sinigeze mvuga ngo nta biganiro nzosubira gukora. Okay. Yeah. Fanny reka ngire uko kandi aka ni gashasha ka 2023 ni dawa urumva rero Fanny impamvu ndaguhaye kano ka akaboro high five aka high five ni felicitation yawe kuri narabonye mama buntu ariko aragukeza muri église de Roche yariya ariko aragushimira ariko aragukeza ati Fanny LAVINE umudamu akina neza amareresi. Fanny tubwizanye kwanza ukuri urumvise neza nka umuntu nka Denise nkuru nziza aguhamagaye kuri stage imbere y'insinzi y'abantu vyagenze gute? Cyo ni cyambere, icya kabiri hari habaye iki wose ngera muri église de Roche canke vyaje ukonye giturumbuka duhesiri kwi akijya kintu ngine cyagenda. Kijya nta bintu byinshi no kivuga ko gusa nyine nararyohewe nkuko urabona ni nka kujya nk'umwana umuvyeyi we yomushimira nka kujya nawe umwana wacu bakumubwira umwana wanje merci félicitations ko ibintu ukora cyangwa ati uriko urakora neza biraryoshe umwana yaryoherwa byumvise rero naryohewe muri ubwo buryo sinavuga ngo vyaciye aha bigenda uko bigarukira aha muri make nararyohewe. Ugerageje kugira amatohoza wasanze arakuraba kuri YouTube arakuraba kuri televiziyo cyangwa kuraba arandaba kuri YouTube cyane ndamuramukije cyane ego mama buntu Imana igumugisha umuvyeyi mwiza no kuri kuba tugufise mu Burundi n'umugisha Imana iguhezagire cyane. ama feedback waronse abantu babonye bijya bintu kameme yari kugukeza abantu batandukanye umuntu wa mbere yakwandikiye agukeza yarinde inyuma y'irya action nziza cyane uje nyene yanyoheye nanje sina nakwandikiye agukeza warafushe je narindi ndinda kuri devu kiganiro umuntu wa mbere nkuko bisanzwe n'abavyeyi banje famille yanje niyo nyine yatanga kumbwira wow biraryoshe félicitations yego. Okay. Voilà hari imiryango vyuguruye kuba warashimiwe na mama buntu hari n'imiryango nk'amamarché nk'amadiri n'iki nk'inoti hari ibintu vyiyongereye abafana bashasha muri rusange ico vyiyongereye muri jewe nije naciye niha ikizere kirenze ico nahora niya kuko hari ukuntu nahora nibaze uko ibintu vyacu dukora biherera nganye muri quartier ariko vyaranshize ahandi hantu kumva yuko hari ubundi buryo ngomba kwitwaramwo kubera hari abantu bakuze kandi babubahwa babiraba vyaranshize ahandi hantu vyaratumye niga ubundi buryo bwo kwitwara muri societe niga nyine kubaho ubundi buryo. Okay. Ubustar buraryoshe kandi buranabishe buryoheye buhiye aho buryoheye buraryoshe kubera ko uraronka inshuti nyinshi utaruzi ugasanga nyine inshuti magara zigufashanya byinshi kandi ugasanga n'ibintu ukoze birakuzana kuba abarundi bavuga ngo ibintu n'abantu rero hari igihe ubwo busitani bukuzanira abantu kandi hari n'igihe rero bukuzanira abansi nicyo gituma mvuze ati burabishe ugasanga bukuzaniye nk'abansi cyangwa ugasanga burakubujije kwidegembya nko ugasanga sinshobora kuja mu isoko kuhonja ivoka cyangwa ugasanga mu isoko sinshobora kudindiza kudindiza ni kugira kudindiza kugabanya ibintu nk'ubu bambwiye ibihumbi 10 simvuge 2,500 bazita gushire ko neza nawe fun baba umenga ufise mahira menshi baca bugurura urabona ngo mamega yaje guhera kuri wewe n'abakuze inyucupa gutora hari ubwigenge bikubuza hariho nyine n'ibyo biraryoshe akareka wowe ufite nk'iya 2 ukaca wumva baraze kwitora kandi ugiye utaguze none hariho iyindi sura ucumenga urasuzuguje abastari bagenzaho. Okay. Fanny LAVINE gasubire gato muri 2022 watubwiye ko ari indoto utashitse ko ikiri mu byo utashitse ko narigeze kumva ko girugire na mariage byahereye
2022 asha yari muri gahunda kabisa ko Fanny LAVINE agira rongogo sinzi ngene byaciye Wabikuye. none sinavyumvise Fanny sinanabibonye kandi wanashima byagaruka kenshi mu biganiro naguma mbona amafoto jewe hari amafoto nabona kumbe yari ama location y'ama cinema wala byari filme urumva ibyo ndiko navuga agiye ama filme indoto y'umwigeme wese indoto y'umama wese indoto y'umuntu wese no kurongogo Fanny nibiri muri gahunda rero ya 2023 jewe kugira mariage nibiri muri gahunda Fanny sha ndamufise uramufise nararongowe sa Fanny tu yatubwira abigize mu ibanga ntametse ubu ntabyo guhombesha ngo muri ko muraje kugira ama publicity Manyina akoraga exclusive yo mana akoraga nini yo titre Fanny gusa akoraga exclusive gara ko twari tuzi vraiment félicitations rero félicitations Isaac ndagwaye titre titre jero bura titre nagushira kuwe iyo nawe yarirenze okay reka ibyo tuvyihoze ndumva mega Fanny nta kintu byihoze sivyo kandi iyo projet nta okay projet iyo projet ntayihari okay kandi nta Okay. Voilà, 3 fois rero irabandanya ibikorwa byawe kuri kwamye. Mugeze ku muduga wa kangahe? Uracari wa mbere cyangwa mugeze mu Nindi kiratse. Amen. Fanny LAVINE ari mu ba artiste. Gende mizijana kujana ko Fanny LAVINE ari mu ba kinyamarerese baronka ibiraka byinshi. Ari mu kinyamarerese aronka ama views menshi kuri YouTube. Ari mu kinyamarerese afite ama connection menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo yagira mbaza amafaranga yawe menshi uronka muri runo mwuga uyakura he? Muri YouTube cyane muba mu ma connection office cyane canke mu biraka usanzwe ukora. Biraka saza kuvuga vyama theatre mugenda gukina hariya na hariya. Menshi ndakura. Tumve aho amafaranga yawe azana na menshi. Ayasumba yandi azava. Muri byo Sarangana. Fanny LAVINE ukorara rero ngene cinema zazo kuziragenda zevoluwa intumbero yawe ni iyo ushaka gushika kuki intumbero ya icyo ushaka umuntu aragira iki kintu ashaka gushika ko ati jewe na 2023 shaka kuzoshika mu kintu ukuntu Fanny LAVINE yashaka gushika kuzoshika kuki jewe icyo nshaka gushika ko cyambere nuko company yacu yo kwaguka cyane hakagira abantu benshi igirira akamaro akabaho benshi barara baryohewe bavuga ati twafa vraiment yankoze ku mufuko nyene urumva ikaguka twafa geze ifise abakozi banga ubu si 3 kandi mugeze muri 5 fois atwe bararenga abo ni na 10 icyo tugisimbe sawa mwashaka kubabona muza muri company bazoze muri company turashaka kwagura cyane akarere k'ibikorwa byacu hano mu Burundi kandi tukagure no mu makungu tube nyene tuve muri locale tube international kandi bizoba kumwe n'Imana Isaac ikintu cyose nuko Fanny LAVINE ari mu Barundi kazi bakoranye amakolabo cyane n'abanyarwanda kazi mu bindi bihugu n'abanyarwanda kazi n'abanyarwanda by the way mu vyama cinema muri 2021 okay niyo mwanke negese na Asia nabandi 2021 narakinyo kwa Asia 2020 nabo baca baraboneka mu yo wanje okay yabaye change okay iyi collaboration yabaye mu by'imiziki yabaye mu by'amasinema niyo collaboration yabaye cyane muri 2022 no mu muziki abartiste Burundi bagenda kura mu Rwanda bakazi Burundi byari shisho nziza ariko mu byarateye akajagari byarateye amajamo menshi warundi benshi dukunda ivy'iwacu dukundisha abantu ivy'iwacu sizi biki gusuzuguza ivy'iwacu kuguma muzana abanyamahanga i Burundi n'ibintu byinshi shaka commentaire yawe muri kuko uri mu bagiye bazana abanyarwanda benshi Burundi mu bikorwa bitandukanye cyo ni bazi uko sukwanka ivy'iwacu ahubwo ivy'iwacu no gushaka kuvyagura kubera ko hari ukuntu navuga ko abarundi dufise umuco wo gukunda abashitsi ugasanga umuntu atahora koropa abonye umushitsi akaca koropa ngo turarenze urugero
turabakunda tukiyibagiye ariko burya abarundi nabo si bijuju harya abarundi si bijuju nabo barafise ico bariko baraviza kuri ico kintu burya muzokibona vuba zica mubona impinduka rero izoba abo none yakije karatera mu cy'abarundi gusa cyabaye reka tuje vy'imiziki ndazi ntavyo ukurikirana cyane ariko reka dukacishemo ntaco mbonye Israel yari Burundi arakora igiteramo aronka abantu batari bake ariko mu giteramo cy'abarundi gusa nabo turabura abafana paka abarivyo mama baridoga ati abafana bacu n'abahipokrite sizibiki baratubwira dukundane twe twarishize hamwe tubategura igiteramo turi hamwe ni kwa kuri nyine abarundi bakunda bashitse barakunda bashitse nyine rumba twaciye tugenda arigiye warasa umushitsi n'umwana umugaburi bijumba mu gumushitsi ukamutekera inyama kandi ivyo bintu si vyiza vrema si vyiza umushitsi asanga uri kugira ibijumba mu ivyo nyene rero urumva nk'ico si ikintu ciza yuko abafana bose bace baja hariya ariko nizere yuko niyo babandanya kuko umuntu ntokora ikintu rimwe ngo ntiyagishimye ngo tuhagarika abaririmbyi bacu ntibabandanye bagira n'andi makonsere babi kiye kintu cari kintu ciza izana rero nako ntakunda kuca mu makonsere nari kugira ariko oya siko ntabashigikiye ndanakunda vrema je abarundi benshi ndi umufana wabo hariho n'abantu hariho n'abantu bahora bavuga ngo sinkijijwe kubera mfana abantu baririmba imiziki abagenda abafana vrema rero bagikomeze buryo bucuti bakomeze babandanye bakora bijya bintu hazogera igihe twisanga twenyine abarundi turiko turareklama concert nkiriya basi bafuma bayigira yuko ari concert ngaruka mwaka cyangwa iyo yarimwe mu mezi 6 ariko bibe bizwi yuko ari ikintu kihari sawa iyo ni commentaire ya Fanny LAVINE kuri ivyo bintu by'abashitsi ariko ati tuze turibagira cyane dukunda abashitsi cyane baga twirenze oya nuko urabanye turabe nyine tubi balance ariko abarundi baciye ubwenge hanya bo cyo baragira barakizi tukirindi sawa murumva Fariga tugiye ati nkajya ni mwidoge bigiye birafise impamvu birindira muzobone bizovamwo katwirindire turabe hama Fanny tuko turaraba kwanza iyindi felicitation kandi no guha ora kuri RTNB Fanny LAVINE no waguma garuka kuri radio televiziyo y'igihugu kabisa cinema yitwa ububanyi ya cinema tuko turayibona kuri YouTube ariko irikija kuri RTNB gusa kubera iki bon by the way abantu batazi RTNB batakurikirana RTNB ndazi ntavyo mwari muzi ariko abantu bakurikirana RTNB nibo babizi Fanny LAVINE ari afite cinema shira kuri YouTube kuri RTNB gusa YouTube ntashira kandi ari umuntu akunda amavyo umubanye ariko ibanza guca kuri RTNB hama mu nyuma akabariza mu nyuma iza mu nyuma cyane uraducereza tuge duhimishusha ntaco ni kubera iki rero bon bijya yindashima Imana ni contrat mfitaniye na RTNB urumva connexion ikuye hewe connexion ibikorwa nivyo birizanira ama connexion n'Imana nyine ikabigufashamwe navuga ko ari Imana ijya kontra natangoye kwironka ku mubanyi ku mupfakazi plutôt bararavye umupfakazi kunari nziza abantu kubera barayikunze cyane umupfakazi baratwiga ko barabona nyine ko turiko dukora nyine neza hamaje bahitamwe kuduha contrat ariko tuce tuba obligé yo gutangura iyindi saison kugira abariyo iba yahari niruka tugeze kuri saison 8 ngiye nibaze ko nice kabisa urumva ko genda kurikirana mugana kurikirana kuri YouTube ndakurikirana hose Fanny reka ico kintu rero ico kintu ntiturakiganira nyine mu buryo bwiyaguye ariko bamwe na bamwe dushoboye gushikira tubashobora kubiganira nyine mugamo atari mu buryo bwagutse kubera ko tuba tubona ko aho dushaka kubivuga atariho turi ngiye nibuka ivyo uvuze indoto nari mfise 2020 itashitse nuko 2020 narashaka umubonano wa Sebarundi nenda ushaka ariko ntibyakunze ariko 2023 kumbure bizokunda Imana ibishaka uracagumiza ko gusaba umubonano hari je Isaac kene inkore abavyeyi banshigikiye rero ugene umuvyeyi wacu nawe nyine ndamukeneye ko amenya kumviriza ivyumviro mfise namba ari ivyumviro bibi mfise akabi nkosoramo namba ari vyize naho
akaduhanura nk'umuvyeyi twibira ibanga nk'uwo muhuye nawe uwo mubwiriye umusabiye navyimenyera rahi navyo tubwira nga kunyungu rusangi kunyungu rusangi vy'inyungu rusangi none cyangwa ugenda womera nka babandi bagenda bavuga ivy'iwabo bibarabo mugani wa oya nta nyungu yiwanje jenyine nogenda mvuga kubera ko ratio naho noba ngombe ndabarayinoza nkakubwira ati ngopesha ibihumbi 10 icyo namubwira cyose ni inyungu rusangi mwaka kazi kacu kuba artiste icambere ntokwibagira nico kintu cyo kugira partnership na YouTube Burundi na YouTube bakagira ako hariho partenariat ya YouTube bazana amabiro yabo i Burundi kugira ama views n'amafaranga yiyongere maze dukore imigambi yiyaguye kandi turonke akunguko nkako bugiye bari mu bindi bihugu nyene bifise irya partnership utuvyuzi ndonka twaba tumbeshejeho neza gusumba uko ubunyindonka kuko ubunye hariho amavyuzi ibihumbi vyinshi atanyinjiriza na zero franc ariko iyo ntizihabaye bose yoba yishura kwacu usanga rero nabaye bossireti twese muri rusanga bakoresha imbuga za YouTube social media usanga nyene turabayeho neza usanga ubaho ukabesha abandi twese twabaho tukabeshaho n'abandi so ni byinshi dufite twomubarira na cyane mwabyise rero kuko ari umujama wo gwaruka kandi nize ko azoduhe umwanya Fanny sishaka kubigaruka ko cyane kuko nta nakamaro bifise kanini ariko kubera yuko vyaciye matwi y'abantu ntaco bitwaye n'amaso y'abantu ntaco bitwaye tubicishije ko je ndibuka mbona zijya nduru zawe n'umujama wawe n'umugenzi wawe hari ya bere ndazi ntubikunda bino bibazo vy'uko ntavyo kubona ndabizi ariko reka nagatisha mu kunyene tu ntaco shaka kwishure majama magufi ntaco bitwaye ni vyahereye vyugariye kuko ndibuka hariho n'inama y'abakinyamareresi yabaye iraba bloqué bariko barabahuza hagati yanyu bariko barabahuza ntivyabaye byose muri rusange rero tubwiye en bref bimeze gute ikibano canyu kimeze gute nk'abakinyamareresi muri rusangi ivyo bintu numva ataco nobivuga ko izaje oya bigira ico bivuze ko abantu bamenya ati vyapiriye he vyarahagaze muri yumvikanira ubu ni sawa canke vyapararanganye canke mafu mwese ari mu kazi kiwe 2023 no gukora akazi kenshi kandi ukarabana n'ibikuraba bitakurabana byo ugaca uvyihoza bitakuraba ukavyihoza hasi okay voilà Fanny LAVINE ibibazo byose bijanye n'akazi kawe shobora kuba nabikubajije ariko kimwe mu byo nishobora kuba ntakubajije ni benshi bambaza dushaka kwinana na Fanny LAVINE cinema dushaka gukorana na Fanny n'umukobwa n'ukuri yakora cyane yitanga nivyo ariko turakeneye gukorana nawe so tubigenze gute Fanny benshi barakubura benshi gorana kwandikira nibana ntunishura barabesha ndamaze kwandikirwa n'abadada benshi muri Saudi bambwiye ati Fanny turamandikira ntishura nta muntu numwe anyandikira message ijanye n'akazi ntishura bijanye n'akazi yego ibindi wishura oya Isaac yari umuntu ashobora kwandikira ngo bite ukamwishanisa urakomeye none hajyanye ujye mwana niwe wawe none ribati murakundana none hajya wowe ubahe urumva ukicusanga ivyo bibazo bibazo rero nta mwanya bironke biragoye kwishura nyine basi ukeneye kumbaza nk'ivyo azarumviza ama interview utwo wambaje twose urengeje mba natuvuze ariko nta muntu aranyandikira ibintu by'akazi sinda mwishura kandi ico kibazo ca Libat ndazi kimaze kugaruka kenshi basi cishure ngaha tuvyo Libat murakunda cishure basi mu majambo magufi none wowe turankana wowe turankana yareka kuzura kwepfa ibintu wowe turankana Isaac jewe Chena ni dukundanye vy'abasheri n'abashushu nivyo bindi navyo nibi ndiko mvuga ivy'abasheri n'abashushu nivyo ndiko ndabazi turi muri 2023 kazi nta mwanya dufise turi mu kazi no kuri abantu bituraba niyo bavye kibazo kuda kucishura niyo bavye kibazo kuda kucishura ngira teye isoni ngiteye isoni kandi n'impamvu bakibaza none kubera bakunda kubabona mu masinema bakunda kubabona mu interview bakunda kubabona muri kumwe cyane bakunda kubabona kuri ibintu biriya kandi birasanzwe murashaka kubimenya birasanzwe none ubimenye ico bikoze iki no tubimenye nyere amaso agome iwanyu tumenye ati bari muri pipipi canke vyarapararanga wese nabandanya amaso aturaba kugenda nabandanya aturaba hama ico zotora nico Fanny LAVINE sho bizura yemera eko
urayemera okay show business urayemera haro tugize kora interview mu kinyoma rese mugenzi wanyu mugisha ngo iby'ama show business ngurashokira show business ugasanga nyene abantu bakibaza ngo ni show business kumbe umuntu ariko arahera vya vrai. Oye showbiz nanje ndayemera ariko si showbiz zose kuko hariho showbiz hezo guce umutwe cezi kakubuza naho ukura ratio ariko showbiz kubisanje ni nziza mu gihe ikozwe neza. Okay sawa turagiye rero mu bibazo private gato tuve muri ivyo vy'akazi twabimenye Fanny LAVINE akina amareresi nuba ariko aradukirira ko mufakazi imbere yaraheze umufakazi sezo ya gatanu turi mu kwitangura vuba cyane kubesha kumabaza none Fanny umufakazi yarayihevye bimeze gute sinayiheba vraiment abakunzi bayo barandembeje kandi nanje numva ndayikumbuye ndumufana w'umufakazi gushika naho wajya sinema irakaze akaze vraiment nziza hama ivyo tubivemwo wanse kutubwira twafa igeze ku bantu bangahe wanse kubitubwira ni benshi twafa kubisanzwe twafa iragutse twafa ni na academy iracakora mbega academy ahubwo mbonero ni ishure abantu ngira n'abantaricura kuri WhatsApp baguma bambaza ivya academy bifuza kwinjira muri academy murindire vuba cyane tuzotuma ko abandi kuko round ya mbere guheza turi mu guheza tuzoca twakira abandi rero mwe muratenyenya uzobona twatanguye kubipublia Isaac azodufasha n'abandi bazodufasha muzobimenya uzompemba tubipublie tubigira korera Imana Isaac Imana twarayikoreye kandi twama tuyikorera okay muzobimenya hama muzoze mwiyandikisha hakiri kare kubera ko hariho igitigiye tudashobora kurenza. Okay sawa je rero tukatubiveko tuje rero mu buzima private gato nkumbazo nka butanu cyangwa bitandatu bwa nyuma maze ndakureke wiruhukire Fanny benshi Fanny ntakijijwe Fanny ntakijijwe ntazara tubesha bijya binakina sivyo Fanny nyishurira abantu bantu anavuga ngo singijijwe kubera ivyo nkina ni nk'umuntu umujajinze kubera akaza akora waba wihenze nk'umudandaza dufate ugiye kumudandaza ariko aradandaza akakuzimba nk'ikintu ukabibona ko kuzimvye cyangwa nta kuzimba mukamubwira gupunguza akemera akagupunguza wocu uvuga ngo ntakijijwe rero ngo hajya yaranyivye ngo gukiniki akazi n'akazi gukizwa no gukizwa biri mu mutima ego n'inyuma turagaragaza ishusho y'Imana ariko ndi mu kazi je nta n'ibintu mbona hari ibintu nkina nyine vyerekana ko ntakijijwe hari abakinyi b'amareresi bagenza bariko baraheba ivy'amasinema harimo na Dodo Fashion n'abandi Dodo Fashion we na televiziyo ariko arayidandaza iri ku Karubanda ivyo nari kandi urumva sibyiza Isaac gutwenga oya twenziki sawa utwenziki gusa ndariko nimbira none na Fanny bizogera ahantu nyine adandaze channel ya YouTube vya sinema bivemwo jewe navyo nzovamo nta niyo nzodandaza kuko n'abana banje deja bariko barakina amafilimi none mufashe iki vraiment abantu ko baradebukirwa nkuko ngabafanira bambe ba Dodo Fashion n'abandi nuko mbafashe igura gusa mu baterine gura debukirwe nuko babona menga nta nyungu ko arabibonamwo hakoresha amafaranga menshi ariko Fanny LAVINE aguma imiduga Fanny LAVINE aguma yiyagura afise uruzu apanze bana mana yisina amahanga y'inzu mu cyarama Fanny LAVINE ni ambassadrice wa kandi Fanny LAVINE urumva ibintu biguma vyiyongera ariko abandi bakabaguma babivamwo reka ndakubarire ibanganire ukoresha hagiye na kimwe uzokunguka utabanje guspendinga amafaranga baguma bainvestisa ara investishe menshi ni bakomezi ntabivemo Zaki wowe cyane twari tuzinanye ndandaza se magazi nyene ndandaza ikikani nakanoti nenda gafite nyene haragira igihe no guhomba ndahomberamwo urumva ariko ndashimira na Dodo Fashion n'ivyo ariko aravuga avuga ati je iduka ryanje ntako je vraiment iduka ryaraheze hamwe ishobora no nkimvira uja nyine kwiduka nkumva isoni nkagirika ariko amatosubira naberagira bihebe oya vraiment biragira bi ni mureke kurisha umukino ni muze dukore Yo mana isi. Oya no kugira ngo no gupersevera. None Fanny basi bibiri banga kugira ngo babivemo bagire gute? Bihangane. Bakaryara. Bakaryara Isaac.
ntiyangane gushika erega naje wizake sindagira aho ntushaka oya aho nshaka sindahagera rero kandi sishobora kuca ndeka gukora ngo nikubera ko ntarahagera kandi je hariho amafaranga menshi ndabishiramwo kandi ntariko ndayabona ariko ndabandanya hato ko birikose kandi je ntavyo nzoheba sawa asigaye maze kubaza tubazo tubiri mu tubazo tutanu bibiri gusa naje tubiri okay tugere cya gatatu Fanny LAVINE navuze ati ibibazo biri en dehors gato yakajya akora nibiki dushaka kuba Fanny LAVINE ubuzima bwiwe bw'inyuma ya cinema abayeho gute inyuma ya cinema turekanye na cinema turekanye niki ni Fanny LAVINE dusanze muhira abameze gute ndagutera inkuru jewe na muri cinema no muhira ukiri kuri kina cinema ntiwasanze turiko turandika ntiwasanze turiko tarekiriki jengumamo ubuzima nanje ntabwo nzi Wajya Fanny wani ugeze kuba umuririmbyi kazi oya byarananiye narabikunda byarananiye warigeze kubipima narigeze gushaka kubipima indirimbo yaheze muri studio yebeye sino ahandi naguma narabaye mu Queen Video babitaba Queen Video bajya ubunye hari indirimbo nshasha duheruka gushira kuri channel yacu yitwa Mana yanje nawe nyine mumbona ngira nkuko gusa ijwi squat ariko ndabikunda sha burya nandi mpano ufise Fanny urekagira iby'amasinema impano nkibi inye by'aba artiste muri rusangi byose reka tubipaperanye byose ini impano ya wumva ufise muri wewe urekagira n'iby'amasinema ni itajenye na sinema itajenye na sinema ndazi kutandaza sana byaraguhombeye ko ngutse kudandaza none sineko ndinvestisa handi bona aho handi ndinvestishije narahomvye okay nabaye buhindura ikarata ijambo basi kwa Dodo fashion iwe Dodo nukuri ntubihebe vraiment ntubihebe ko haje bandanya kandi imbere ni abana idesezo yare ifashe cyane uri ku karubanda Dodo ibyo ntibikore nyinshi tandi shaka kugerageza twese ngaho twarahaciye ariko twarabandanye Dodo sheri wanje ntubikore vraiment oya ntabikore ndagusaba kandi cyo tumugwanya nazo twitira hamwe tukirisha sinema nawe nande uretse ukuni kukibiba biba kukibiba yeri yakunzwe sana ingorane Black Hat nabonye abafana ntabarabe none hari umuntu yagiye gukora sinema bavuganye ngo jewe nzobikurabira ngo kina hari umuntu yanyandikiye message ka ambwe ngo jewe sinema zanyu ngo singiziraba ngo kubera ngo kiniki ntavuze ati n'uburenganzira bwo wawe merci kandi ivyo ntawo biguhora kubera yako jewe sinigeze ndakubwira imbere yo kuja gukina ngo uzozurandabira nawe je kumbwira ngo ntitwavuganye rero abafana ntimwigeze muvugana ngo rero ngo kora ngo tuzobiraba bandanye ukora bazokwizana okay agasuni karugi rero akajambo wifuza kubwira abantu muri 2023 muri 2023 icyo utwemereye iki tuzokwishyuza tuzogoma tukwishyuza umwaka wose we na Libati nanzo mubazo kwiwe ariko wewe na Libati mutwemereye iki 2023 tuzogume tubirukako tukibishuza nuko 2023 tuzoguma dukora kandi gusumba uko twahora muri 2022 kandi nansoro twayibazaniye Nsoro iri kuri channel ya Nsoro wanashima twebwe dutanguye neza hari umubanyi kuri Fanny LAVINE official Nsoro twayibazaniye kuri Nsoro season ya kabiri twayiza irashushe tandukanye na season ya mbere inyuma yaho tuca tuzana umupfakazi season ya gatanu inyuma yaho abari muri academy barabazana ibisasu byinshi by'amafilm abari muri academy mucomba kirisha cinema wait and see Fanny LAVINE rero urumva yuko imitahe guma yiyongera ni sawa Imana ishimwe afise kamera 8 nazibonye ndahababuka ndakurahika Dodo nimba wabuze kamera ingo kwa Fanny guheza ibiri ukine cinema ndakene kamera nka zine kongereko ni sawa nkene kamera zitatu ndakene kamera zitatu bashe no kuri muzime vraiment na diaspora ko bakwandikira ntubishure aba diaspora jewe ntaco dupfa nimubone ndiko ndabakina mu mubanyi ntaco dupfa ujyari cyo nagira sozereko na diaspora kurakira cyo ndiko ndakina mu mubanyi mu diaspora ariko jewe murazi ndabakunda kandi ndabuba kandi ngene kamera zitatu na diaspora mwapfuye jewe oya igene script isanzwe
Okay, ntaco. kandi vyama vyabaye Isaac vyama vyabaye jewe hari habonzi bazi no guhenda abana ngo n'abasore bagomba bagire mariage kumbe basita abagore hariya urumva cyangwa ugasanga ino hariho abagore baje gutesha ingo zabo ngo bagomba batware cyangwa bagomba bagire iki ukaca usanga baratera urugo ngo bumvise diaspora abana mu gihugu none Fanny nk'ubu yibereye muri Australia canke Amerika rwa turakuri no mwanya fati mama iki cana we Fanny LAVINE we mumene imbere ya telefone sawa birasanzwe abahungu urazigere turemwe agaza afata wasavye kamera zitatu akaca gukubita zibiri rum aji Burundi rindira aji Burundi agusaba umubonano ukawumuha mukiyagira mukazamura sohoka ama out biki abakugana muri yizi ugisanga wamukunze atari vy'inkundo birimwo none umva amakosa ni yawe Erega nanje nivyo nagombe mvuge abana b'igihugu abamama abakobwa b'igihugu murabe neza bagabe muragwa gufasha sinabe none ufasha umuntu kugira ngo umuje mwabiriya kuko umuntu ariko aragufasha ni vyiza ariko apana kumukunda rwa rukundo rufise vision rwa rukundo rwa projet ya mariage kandi uzi neza ko atari vyo urimo umuntu mukundane mubaba abagenzi mu b'inshuti ariko apana kukwizeza ibitangaza bitariho ugasanga washeshe ubwo wari ufise ngo ugiye kwirukira biri ukaca usanga uburiyemwo vyose Fanny ndagushimire rero Isaac Rapote asante Tendo vumenge ivyo nagenda ndakubaza byose nabikubajije wabimpereye umuco kandi kuma félicitations kuri mariage no félicitations ku rugo rushasha ukirangeni Siko bavuga Fanny Isaac ibyo bintu wabibonye he yani sivyo bivuga yababeshe Isaac cyane rero mwabyumvise Fanny ndagushimire fanaguma mera neza nibya naho kumumera neza ariko muri PG Classic umuntu ataraje muri PG Classic mana we umenga si mu Burundi urarenze Isaac mvuge ukuri urarenze hajya hano aratese sana ndabatuye wacu mbasiriye mu vraiment Imana ishimwe amen 2023 tukwishuziki Nyinshi za active muri Canal Plus Okay, amen mana uvyumva ufashe kubera bivuga ariko rero ndagare support ore kamera zingahe nkene kamera oya jeze nkene nyinshi shaka zitatu nanje je nshaka zitatu zitandatu muga muzotangure guhajeho urakoze kubera Isaac afise nyinshi muri kira ongereza muri PG Classic nabonye amateleviziyo hariya amakamera ni menshi cyane hararenze kandi vraiment félicitations merci beaucoup félicitations cyane kandi umuntu wambe turagana mu kan félicitations vraiment kuri radio vraiment yego Hassan cyangwa barafusha oh yeah ni atari kandi bashimire cyane nakumwe na Fanny LAVINE mama yes twavuganye neza zakidukuri Fanny none nk'ubu umuntu aguhaye umwanya umbaze wombaze iki mbaze ibibazo bibiri umva ufite vy'amatsiko okay ikibazo ca mbere tangiye kwihanagura ibyo yihanagura ikibazo ca mbere Isaac kweki wiyumviriye gukora iradiyo nshura kubera arashaka ko ijwi ryanje rishika kure kandi ntanga akazi ku bajene benshi okay ico ca kabiri nibaza ko ari ico kandi Imana ikiguhezagirire okay twagiye guca kabiri ica kabiri ni ihe vision yawe kubiki ugumana TV online na ntuze na radio ni vision yawe kuri TV online navuze ko shaka dayikure muri YouTube ndayishire muri Canal Plus niyo vision vraiment ni aja muri Canal Plus urazi gisigaye uzoca mukibona rero nahashika rero bwati Imana ishimwe harero byose byakunze igisigaye rero bazoca bakibona rero okay Isaac nike kintu anegura mu bakinyi ba filme nike kintu ashima cyane mu bakinyi ba filme filme muragwana cyane nico kintu negura ariko ni sawa muragwana ya mugerere muri serious nta bintu ko turarusha abaririmbyi abaririmbyi barishize na hamwe mwe murishira hamwe murishira hamwe hari barishira mu baranafuma abanyamareresi mukuba muri mu ngumi nabyo ni sawa turekanye nico bandanye ariko rero ikindi je ndabakundira abanyamareresi bari bantu ba making money cyane
asha barumbantu binjiza amafaranga menshi sirivumje bakora gusa bisaba kwihangana ayo meragira bayaronke baracumukuri bararikago muraruhafani we reka Fanny shagiye gukina I'm sorry narinzi ngo ibintu ngo warabibonye biraruhisha bijya bintu nimba ari kurya sinema zimeze tinarapima ndakina sinema no guruka imana hasigaye mvuga ega no we narifise project yose nabikize kabikubwiye narendire yuko duhikira kamwe twafaturabura eka nguma ndavyiyovira ngira nkine oya uranzi kibazo hajya wagize izakire kubera ko ibintu byose yari wewe yari ku mutwe ubu ufata nka twafa ukayangaje ukavuga ati jewe mfise story imezuko nkene iyo nkuru muyinyandikire murashobora gukora zindi sinema z'abandi bantu cyane gose nka Marta ni ari wacu nka hari yindi yitwa Hard Mission haro iza divorce haro mura producer sinema kandi twe kubisana ati bivana niyo film kunimeze ukatubarira ati jewe nkene story yanje imezuko nkeneye muyinkorere neza muyandike neza muyikore intuze script neza muzo yarize munayikine je muzompe produit film muri twafatura bikora kubera kimwe ababosi mwiruhisha umubosi ushobora kubise inkuru yiwawe uvuga ati kweko ndomiza kanoti ugashaka ati je nkene inkuru y'ubuzima bwanje cyangwa ikintu kanaka ndakivugeko ingo muri twafa kukazi turagakora twe twari umutwe tuwushushe ku bwawe ndataze promotion ya gusa ivyo ari kurihigwa ariko urumva ni sawa byo bavyita ivyo cibutanguza ntutanguza ngo mariage Okay, twafa rero mba kuba producer ama cinema wowe ukifise projet ari abantu usanga bafise ama projet ama cinema muze muri twafa twakorera ama cinema nabajyanye muze shaka ko ndamukinira cinema nanje no mukinira cinema akampemba niyumve ngo James projet ya cinema nanje no kina cinema bakampemba twafa izome nico kiraka nabajya abantu bahora bavuga ngo urumva ngo je ngo ndabise ngo filme uzo izane concert muri twafa uzoduha make ureka bijya by'ubusista je nawe dukinyi cinema no wobenda kuri je wobanda kuri je sheri wawe no gukwega amatwi usanze ukubita abagore ucura inuze kwa shetani kwa jini murakoze cyane rero nari kumwe na Fanny LAVINE twazi bitari bike twaze byinshi yanyugurukiye mu rundi kazi naho hari byo yagerageje kunyegeza ariko ntacyo byose tugenda tubira bukiye reka tumurabe muri 2023 we na twafa yiwe hamwe na Real Boy Films Real Boy Film Real Boy Film nani yani Real Boy yacha bikubituko Real Boy Film Real Boy. Real Boy. Yeah. Muboyi wa vrai. Umuboyi ukuri. Wala. Umuboyi ni umuboyi ni cyongereza tugiye mu Kirundi. Umuboyi ukuri, real boy, umuboyi ukuri. Umuhungu ukuri wijunja n'ijambo. Rero nuko rero murakoze cyane mugire aho muba mubahe mugire ibihe byiza murindire iyi notification kinigano kiryoshye cyane ngiye kubaronderera mpangangiza kurondeka kindiganiro sha. Nivyo nguma nirukamwo mbona twareme kubakorera nta kundi mugwe mudushikira rero Fanny Isaac TV. Oh.